duhere hajya wese yivuge. Nitwa Niyonzima Nosiate nkaba nkorera mu ishyirahamwe ryitwa Vision Max Empowerment. warose ivuze gute? Narose certificat ya manager, navuye muri assistant manager ngenda kuri mba manager. Ego hama nanje ku mazina nitwa Sierra Koze. Ego nkaba ndi umwe mu bakozi bo muri Vision Max Empowerment. Ego nkaba nari umutrainer. Ego nkaba nabaye umu assistant finance manager. Murakoze, nanje nitwa Giovanni Ngenze Buhoro, nahora ndi umutrainer. Ubu rero nkaba narose certificat ya assistant manager. Murakoze cyane, ku mazina ni Yvonne niyo nkuru, nari umutrainer ngiye muri trainership. Ego murakoze cyane, hama nanje nitwa Irakoze Yikaena, nkaba nari umu assistant manager, ubu naho nkaba ngiye kuba umu finance manager. Murakoze cyane. Umuntu abonye ijya mbere Vision Max ni iki mutubwira ko twumve ko tubayitese natwe muri Vision Max? Vision Max ni ishyirahamwe ry'Abakenya. Tukaba dukora ibintu vya marketing, ari babandi bamwe muhora mubona bagenda batembereza amaproduit mu barabara basigura uko akora. Nuko mu bisanzwe je ndavyumva kandi niko ndabibona. Utunatubwire produit mwoba mufise? Murakoze cyane, turakunda kuba duse produit z'amasabuni ava muri Kenya yitwa Detroit. Tukaba duse n'amavuta yitwa Star Rose na Fiancé. Bayakoze bibajije ku rukoba, ku ngwara zo ku rukoba. Hari abantu bashobora guca bibaza ati mbega bafise amaproduit kuko ivyo bintu by'aba manager vy'ibiki bashobora kudusigurira vyari vyaho bihuriye n'izo business mukuru. Okay, merci beaucoup. Ndamunganye uyu mugenzi wanje. Vision Max Empowerment yaje ngaha mu Burundi kuko yifasha urwaruka. Mu kuyifasha urwaruka rero nibisugura yuko bimeze nka stage. Kugira urinde uronka akazi muri Vision Max hariho stage ugira, hariho training ugira. Donc uriga babanza kwanza kukwigisha imbere yuko bakwakira nk'umukozi wa Vision Max. Niyo mpamvu mora mubona bamwe muri twebwe nubwo narose certificat no munsi hariho aho natanguriye, hari intambwe narinze gushamo, hariho ijya traineeship narinze gushikako. Donc naragiye nk'uko mora mubona urundi rwaruka ruhora ruja mu barabara rukavandereza rukagira iki. Haro bamwe muri mwebwe bashobora kuba barabashikiye bakabavandereza ko amasabuni bakabavandereza ko amavuta. Bijya byose bijya ni kwiga baba bariko bariga meze nka stage. En fait après yo stage après 8 mois baca baronka rero certificat. Niko mukuye mwabonye turi ngaha ari twarose certificat zitandukanye, hari nuko nyene bigenda biraduga. Mugabo wamaze guca muri ya 8 mois ya stage ya traineeship muba mwakoze aho kuri kandi byose bikorerwa kuri taha. Uri kuriga byose bikorerwa, turiga theorie tukiga na pratique tuyikorera kuri office mugabo pratique twayikorera kuri terrain. Rero iyo pratique iheze nababwiye muyikora pendant 8 mois ziheze ni hahandi rero baca baza bakakwakira bakavuga ati waragize umwete, warakoze neza, waritahuye, reka nawe tukuhe agashimwe. Niko gashimwe rero mwabonye bamwe muri twebwe bahawe no munsi kugira nyene batera intambwe. Hari umuntu ahora babona mukora mwibarabara akibaza ibintu bimeze gute avant y'ivyo ko bimeze kuronka certificat mbega n'akazi gahemba murahembwa? Ego mu bisanzwe bababwiye ati ni vyigwa. Ego turabimenyereye umuntu ari ku ishure nahembwa, ariko rero ino company yarabigeruye umuntu ari mu vyigwa kurya bagwa amaproduit ubu ugiye kwiga. Ego kurya kwiga ka urashiramo umwete kandi kurya uriko uramenyekanisha
mu gihe ajya amaproduit yawe abantu bayashimye barayatora ego amakuru y'amaproduit rero watwaye ariho n'akantu k'iwawe k'ubwawe uvuga ati najewe naronse ndavuga ati ndatahana nubura isabuni woga nubura amavuta nubura impuzu ukiri mu vyigwa ego merci ngerageje kumwunganira mugenzi wanje nka jewe nkiri kuri taha mvuga ku ruhande rwanje jewe nkiri kuri taha narifashije ibintu byinshi cyane kuko mu bisanzwe jewe reka ndabivuge n'ibintu bisanzwe jewe ndi imfuvyi ni kuvuga yuko hari abantu famiye yabibegereye cyane n'abandi usanga ni nuko nyene urumva jewe nkiri kuri taha naribeshaho jewe naririhira inzu kandi apana inzu y'amahera make naririhira inzu ya 60,000 naribeshaho narigaburira byose narabikora ni kuvuga iki uri kuri taha si kuvuga yuko ukora stage pour rien hariyo akantu utahana mu mufuko ntitubigisha gusa kudandaza ariko turabigisha n'ukungene bashobora kubana n'abantu turabigisha gusevinga kubika hari abantu baronsa amahera batabayamara ubwo nyene ukibaza none urya muntu amahera yashize rero turabigisha gusevinga turabigisha kwibeshaho mu buzima turabigisha donc kwirondera utarinze nanje ndase igishinga nanje nshobora kongera kuri ico je ndi umwe mu bakobwa bavyariye muhira ndibaza mwabibonye mwabonye umwana wanje aje kumfelicita ni ukuvuga kandi ndabivuga clairement ko si ibintu by'ibinyegezwa harageze igihe uwo twamuvyaranye ntibakimfasha yitwaje ngo umwana ararengeje 7 ans ariko ndashima umuvyeyi wanje yarambwiye ati koresha amaboko yawe nabonye akaryo keza niyo opportunité nziza nabonyemwo yo kuronderamo amafaranga ubu uniforme ndamugurira amakaye urabona bijya umuvyeyi ashobora gukorera umwana wiwe rero nashoboye kuba ndabironka nciye muri kampuni ndi mwibarabara mwabonye ko baje kundamura bankura kuri terrain nacizo ayo mezi 8 narayamaze kandi narayakuyemo ikintu kimaze ikintu ciza cyane sawa rero nari ko ndatera n'urwamo akamo abajene bavyariye muhira abantu bavyariye muhira bareke kuba baba abanebwe muravuye mu mahanga ya mbere mu gihe ya kabiri inyungu mwagiye ku ruhande ya kuri mwebwe ntabwo bari muri Vision Max murakoze cyane nanje ni byinshi ufise noshima ntari ibyo nomara novuga sinone dushaka tugere ku nyungu bari mwese muzavuga mwese ibyo mwese yaciyemo usanga tutabivuyemo inyungu ugiye kuronka kuko wadugijwe okay inyungu ngiye kuronka urumva nari muri level yo hasi ngiye mu ya kabiri ya gatatu kwanze urumva nawe cyo byumva aho wari uri nkucuguma hahandi nyene hari akantu gaca kiyongera mu buryo cyane kuba wicara mu biro gusa kuko mwese mbomwe kuri tele numva muvuga yuko hari akantu karusha gusumba ubu mwavuye kuri tele muri mwavise cyangwa muciye muja guhembwa like ubu numvise hamwe ngo wajejwe ibintu n'ibi ngiye kumushara guhembwa okay murakoze cyane reka gerageje kumwunganira nkajewe naronse promotion igira gatatu sivyo ni kuvuga iki aho narindi umushahara ugendera duka ni kuvuga ukiri kuri terrain wahembwa pa donc kuco wasohoye washobora no gutana famille ku munsi bivanye n'ukungene wagize umwete ibaze ko mwavyumvise ikindi rero uronse promotion uronse certificat hariho akarusho ni kuvuga bige vyo kuri terrain biba bihenze sivyo wowe ubuje gukora akazi ko mu biro hariho umushahara uba wandikiwe wo ku kwezi uzohembwa turi kumwe hama ukungenda ugenda uraduga niko kungene n'umushahara wawe ugenda uraduga rero nimuzobone twabaye ababosi ngo bajya abana n'umwete wacu murakoze bishobose tuvugane muri Vision Max hari abantu bashobora kwibaza ati mbega kwinjirayo bisaba iki abo binjiyeyo batanze angahe cyangwa baravye imyaka ingana gute genre hasabwa iki ni ukuvuga muri Vision Max kwinjira ni ku buntu ni ukuvuga igisabwa ni de photo passport n'umwete w'umuntu niko nobivuga nta mashure nta kintu na kimwe bisaba ni ukuvuga bisaba kwitahura kuko hari abana benshi baza mu minsi ya mbere bakananirwa bakagenda rero umaze kuba witahuye urakomeza urugendo ugenda uduga bukebuke nk'ubu je mvuye kuri level ya mbere ngiye kuri level ya kabiri plus nzo kwihangana plus nzo guma nduga kugeza kuri cagihe ni ukuvuga rero nta kintu na kimwe
bisigura ko ugwaruka umujene wese hariho hose arahawe ikaze dukora direndi au samedi kuvuga guhera saa moya n'inusu gushika 17h umwanya wari wose turakira ku mujene wari wese avyifuza kandi afise n'umwete wo gukora azi ashaka kuva ntashaka gushika barahawe ikaze tunabaza iyanyu hama ngerageje kandi kumwunganira mugenzi wanje yavuze yuko twakira bose ntituraba ngo warize universite ntituraba ngo warize master ukayiheza ntituraba ngo ufise iki nguriki aho abandi batanguriye niho utangurira ni kuvuga iki uje muri ino societe ntituraba amashuri ni kuvuga turaba aho abandi batanguriye kuko n'umuntu yakreye iyi societe yatanguriye mu ibarabara yatanguye kugira jeuneship yatanguye kudandaza ni kuvuga iki twebwe twisunga gusa umwete wawe kuko hariho abantu benshi tora tuja kubwira mu makarite tukabwira ati nimuze turondere ubuzima nimuze muri Vision Max muzotera imbere bakatubwira ati bige ibintu byanyu ngo biraruhisha umva ni kuvuga iki wewe uzi yuko ufise diplome ufise master ukaba uzi yuko wicaye muhira urindiriye akazi ego mama akazi ego ilefre karahari mugabo kugira ukaronke ni ngorane rero niturindire kajya kazi ka leta ahubwo twigwanirize twenyine kuko n'umukuru w'igihugu wacu yaravuze ati udakora ntakaje dutegereza gukura amaboko mu mpuzu tugakora turangiza nk'ikibazo cya nyuma mutubwire itandukaniro rihari muri Vision Max na ziriya zindi za Alliance tutibagiye ko hari byinshi bitandukanye yuko ari ubusuma ari ububeshi ari uguruhisha abantu itandukaniro rihari kugira abantu bashobore kwizera Vision Max murakoze cyane hama itandukaniro riri muri Vision Max na zirya zindi shirahamwe ni kuvuga iki zirya zindi shirahamwe baragira hariho akantu basaba kugira winjiremo ariko Vision Max ni societe ifasha ugwaruka nta na 1 franc bazogusaba winjiye muri Vision Max ni kuvuga iki iri ngaha ifasha ugwaruka yongere urugendo murakoze zose kazoka nyine gusa kandi duhetse mu gutanga zo gutamamira ko murigisha yego kandi abakozi baduze mukwiza wimwa muri mwibara muradandaza uzikwije ni makuduge cyangwa hariho abantu bashaka gatoka bakoze cyane badugane nabo musore wizindi wimwa murakoze cyane izo wimwa bavuga wowe ushobora kuvuga ati jewe kuva aho natanguriye ndamaze wimwa ariko ukuntu babiharura ushaka kwamara wimwa ariko wasibye kenshi ivyo bisibo barabiharura niyo bavuga ati umwete w'umuntu ukuvuga umuntu asa umwete yamiza ku gikorwa ntagira ngo asibe ntagira ngo agire uko basi watoza abandi badanaje nimba produit ntiyasohotse bari gudandaza bon ntibashaka kuraba ngo ntiwadandaje canke iki niki kuba jenje nkatora nigira amahanja niryamira hanga bakumugura nti izasigaye ni ibisa abangira uko nyene hagize wimwe azize ucabandu urumva nawe ntiho kwa mubigira misi yose ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka kandi burya iyi societe yacu yubatse ku ifatiro rya Bibiliya kandi harimwo Imana ni ukuvuga wowe urabigira ubigirira umuntu mugaye ry'Imana ibikira kubona yoyo niyo musanze novuga ko ahanya promote Imana hapromote Imana kandi naba ba chef wacu badu promota suko nabo ngo vuga ati ngo nabo ntibabona barabona kuko hari gihe Imana ikugaragaza nawe ugasanga muragwanye ko nawe ujyanye niwe wa mwete tuvuga wowe uzi ko uri kurarondera icuri kurarondera amafaranga ku mufuko nawe ntushaka kuryama mu gihe uri kurarondera amafaranga umurimyi niyo ryama abona ko imvura ikiragwa abandi bako bararima nawe utegereza kugira wa mwete kuko ubuzi cyagukuye muhira merci beaucoup